ba radio televiziyo Burundi bwiza turongeye kubaha ikaze mu biganiro bica kombonesha kure yanyu Burundi bwiza. Kuri micro ni Nadia Ininahazwe, kuri kamera ni Yves Uwimana. Murabona neza ko turi ku kibuga c'indege citiriwe nyakwigendera Melchior Ndadaye wahoze arongoye igihugu cacu mwaka wa 1993. Tukaba twaje gukora iki rero, twaje gutegera nyakubahwa Felicien Minani. Felicien Minani Sengiyumva benshi basanzwe bamuzi, twakuze twumva indirimbo ziwe. Umwanya muto rero mukanyisase uca tumwakira. Kambeho nubanza kubabwira yuko nezerewe cyane kuba nshitse mu gihugu cy'amavukiro, nkaba ndanabishimira Imana cyane yo yabidushoboje. Nongera kandi shimira inshuti y'abagenzi baje kunyakira kuntegera, ndabashimiye Imana ibahezagire. Hanyuma ivyanzanye mu gihugu cy'amavukiro navyo, ubwa mbere hoho urumva nje muhira, naho mfitiye umuryango, hakaba n'ibindi bikorwa nsanzwe ndangura muri kino gihugu. Ivyo navyo novuga yuko icambere hariho wa mugambi w'igitabo c'agahogo k'abarundi mu rurimi rw'ikinofunofu bita Encyclopédie de la musique burundaise. Uyu mugambi murazi yuko twari twawutanguje ku mugaragaro mu gihugu cyose, ariko kubera ibihe bigoye byagiye birashikira isi n'igihugu cyacu kirimwo, rero byatumye uwo mugambi uratera uja imbere. Ubu rero mu binzanye no kugira ngo ico gitabo ca Encyclopédie de la musique burundaise turabe ukuntu vyotera bija imbere. Hanyuma kandi ndabona n'umuvukanyi wacu yarongoye Amicale des Musiciens du Burundi, ni partenariat muri ico gitabo, nawe turi kumwe kandi ndamushimiye. Hanyuma higira kabiri ni ikijanye n'ishirahamwe natanguje ryitwa Inabudi, ishirahamwe inyenyeri z'Uburundi mu makungu, ni Unisson des artistes du Burundi et de la diaspora. Iryo naryo ryaragize umuvuduko mu nyuma kubera ibi bihe nyene bigoye, risa n'irihagaze. Rero ubu tugiye naho nyene kuraba ukuntu tuvyura ivyo bikorwa. Hanyuma ica gatatu novuga ni muri Fondation Famille de Jaba, dusanzwe dutanga agashimwe buri mwaka twitiriye tubashimire bakiriho. Rero n'uyu mwaka tuzongera tugatange. Mu kurangiza ica kane novuga ni wa mugambi misi inakaranga. Muri fondation twashatse kugira ngo ubwoko bw'abatwa nabwo buze buraserukirwa. Rero turabona yuko hari intambwe twari tumaze gutera, aho hariho umutwakazi yabaye misi Kayanza 2020, ariko turabona yuko uyu mwaka muri Miss Burundi nta mutwakazi yashoboye kuboneka. Ubu rero turifuza ko mu vyatuzanye tworaba bitagenze neza, kuko turifuza yuko n'abatwakazi boza baraserukira intara zabo bakaja muri iryo higanwa, eka mbere bakanaritsindira ku rwego rw'igihugu. Bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza, murumvise ko Felicien Minani Sengiyumva agiye gukora ibitari bike hano mu gihugu cacu mu mwanya agiye kumara ari hano mu gihugu. Wandanye kurikirana rero ibiganiro bica kumbonesha kure yanyu Burundi bwiza, kugira ngo n'ubundi muzobandanye kubona vyinshi bizokurikira, ndetse n'ivyo bikorwa vyiwe agiye gukora mu gihugu c'u Burundi. Murakoze, turabakuda cyane. Nadia Ininahazwe kuri micro.